Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nongeye kandi gukora mutunda yifuza amahoro y'Imana umuherereye hose mu banyu no mu vyanyu bari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero ndetse no mu buraruko. Dr. Sole Online TV nongeye kandi kubaramutsa. Imbere ya vyose tubanje kwikinga ku Mana itundi satani yavumwe no gushimira Imana no kwishima amaboko y'Imana, gushimira Imana muri nyijuru n'isi kubera dushoboje kuba tukiri bazima, eka no gushimira indongozi zacu, umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, we yitwararika ineza y'abenegihugu, umutekano ntangere kubo ayoboye, aragora ku ngoma imyaka yose ndetse nabo basangiye kuyobora igihugu c'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi baragora ku ngoma imyaka yose. Amakuru mwana nino saha ngomba kugira ngo mvuge kuvyerekeye iki no musi ngemene ibanga rikomeye cyane gose mutari muzi ku buzima bwanyu. Uno musi Dr. Sole Online TV ndagenda kuri televiziyo, ndagenda kuri YouTube, ngatanga ibiganiro, ngatanga ibimenyetso vy'ingwara runaka. Ibimenyetso ibi nibi bigaragaza uburozi n'ubu hari abavyumviriza abandi nabo bakabica ko birenganira. Hama hahera igihe ugasanga umurwayi wawe aragwaye agenda ibintu by'uburozi ntumuvujije, hama ukazokumva bukwe nabo ko munagiye kuryama mwijoro arapfuye gitumbuka utaruzi ko yaragwaye, kumbe yagendana ingwara atavyo waruzi. Kuri marino saha nange ikiganiro cirekana ukungene kivuga ukungene abarozi batwara abantu bagenda kubashingura, bagenda kubahamba ngo bapfuye kandi batapfuye, ahubwo bagize bagiye kuhakoresha ubuzi bwabo, mwe mukibona yuko umenga yapfuye kandi atapfuye. Abarozi ngine yabigenza ni kuvuga yuko baraza, iyo baramutse baje binjiye mu nzu ni kuvuga yuko nta kiremwa muntu afise ubushobozi bwo gushobora kuguruka cyangwa kunyika uretse yuko abafise ijini ribimukorera. Abafise ijini ribimukorera swati bari ijini ryiza cyangwa rikaba ari ijini ribi. Ni kuvuga yuko bamaze kuza kwinjira mu nzu baza bazananye n'uwo murozi. Umurozi mu kwinjira mu nzu yinjira acura, biri kuvuga iki? Agendesha inyo akagenda acuramye. Amaze kwinjira mu nzu acakora n'igiki? Hariho imiti ahereza bajya abantu bari hajya mu nzu, n'umuti ahereza bajya ntuharyamye hajya mu nzu. Uwo muti amaze kunywa ni kuvuga iki? Bajya abantu bashaka kubyama amasaha arenga 3 cyangwa 3 batazi ni ikintu giki kiko kiraba. Hama wa murozi amaze kuza kinyuma akaza azanisha inyo, singene ushaka kubibereka, ndaza kwereka ka video gato kine babigenza ku mugwayi. Amaze kwinjira hajya mu nzu agaca azanye iki? Igitumbutumbu c'igitoke. Niho rero hahande munda gusanga mukumva ngo umuntu yapfuye, yararyamye ku muntu yapfuye giturumbuka, hamukisanga hama ukiyumvira kumwibira ati vyagenze gute, kumbe babigenza gute rero? Nguko ko babigenza rero, bagendesha inyo. Bamaze kugendesha inyo hama agaca bahita binjira mu nzu, binjiye mu nzu bagaca bahita bafata bakagwesha imiti muri bajya abantu babaryama hajya mu nzu. Muze murabe kenshi na kenshi iyo umuntu musanzwe umuntu yazinse yapfuye muri iyo nzu muzoshikirwa n'ituro rirenze cyane gose. Uwo muti rero bamaze kubahereza rero ni umuti umaze kuwunywa umara amasaha 3 atakintu na kimwe wumva, utitawe atakintu na kimwe uzi. Hama wa murozi akacafata igitumbutumbu c'igitoki akagishira hajya mu nzu, agisize hajya mu nzu, hama akacatora wa muntu akeneye gutangwa ikimazi, akeneye kugenda kurimishwa, akacamunywesha umuti wowo utarenga isaha imwe. Hama hejeje hama bakaca bigira. Bamaze kugenda ukaca ntaje nyine muvyuka mu gatondo mukaca muvyuka mubona ngo umuntu yapfuye, kumbe mugiye guhamba igitumbutumbu c'igitoki. Mwana mukuru anyumviriza hereye kose ugwaye, uri muri Saudiya, uri muri Amerika, uri muri Oman, uri mu Burundi, uri hehe, gerageza utundi tugufasha kirikare bigishoboka, kubera ubanka kugarura impene ikiri hafi yamara kuri nkimirambi ukabira nkayo. Muramaze imisi mwumva abantu baryama kumva ngo bapfuye giturumbuka ataragwaye yarakomeye, uwo muntu yashaka kuba atazwe ikimazi mu kuzimu cyangwa atangwa ikimazi n'iki n'abarozi b'abantu. Ugasanga yahinduwe intebe, abo barozi intebe zabo zo gusanga ari butwe bw'abantu nk'ivyo onya. Kuri ubwonya rero iririmanga ndabibiye, mugerageze muturonde Dr. Sole Online TV tubafashe. Gerageze muturondere nimero ya telefone ni guteranya 257 32 899 895 cyangwa guteranya 257 62 981 462. Murakoze cyane gose.